Haleluya. Akajyango gatoya kanditseko ngo seku. Nukuvuga ibintu bibaye bigoranye ucuka camwo mugaca mwiruka mu ndege hariya hariho ahandi hariho mu mabuilding usanga hariho nagenda kubaza Yesu wamufashe nka porte de secours n'umugabo n'umwami wamufashe nk'umukiza umufata nk'umucunguzi gusa no arengeye ivyo n'umwami aravuga rikijana n'umwami kandi ukagomba kuba ni kugomba kumera yacifata Yesu nk'ukiza ingwara gusa yacifata Yesu nk'uwakugaburiye yacifata Yesu nk'uwagutabaye yacifata Yesu nk'uwakongeye iminsi arengeyeho hari n'ibindi agomba kuguha gusumba ivyo ararengeye menya Yesu wariwe Pawulo avuga ngo nzagace nagace Pawulo azindi turakamenya yacu mufata nk'umuryango w'ubutabazi gusa ngo n'umukiza n'umucunguzi n'umwami amen amen Yesu nashimwe komera kuko bikugerageza byose nta kindi birondera muri wewe birondera kwizera kwawe rero ni watakaza kwizera uzobutakaje umwami kuko mu Baheburayo haravuga 11:6 kuko umuntu atizera adashobora guhimbara Imana kuko uwizera kwe iriho haleluya abandikire bahasoma Abaheburayo 11:6 urabe mpora n'abantu jewe sindi pastori ukazibona umuntu araje mukozi w'Imana ntaho genda shaka umfashe ntaho habaye iki akarira ntiheza wa heza akarira ntiheza hanyuma ati rero ivi na ivi uzozuje witeguye ntazosinsegura tugenda mu ngeso zijanye n'ubutumwa bwiza aha warakosheje ingeso ukwiye kwifatamwe niyi saba imbabazi mwanyumvise erega ayo marira nababwiye umwami wacu uri kurarira si kuvuga ngo nayacarira ngo yonga umwana wanje aragowe no iyo si Imana rurema twamenye muri Kristo Yesu oya Imana ikeneye umuntu agenda wa mwana yaririmba iriya ndirimbo ni indirimbo yanje ya gihe cyose sishaka kuba uwo nifuza jewe komba kubera umwami Yesu ari umwami ugomba kubaho uko yifuza kubaho apana uko jewe nifuza nuko wifuza ivyo rero bifise ikiguzi turi kumwe ivyo bifise ikiguzi kubaho uko agomba ko ubaho hari ikiguzi ugomba kubirihira kandi gikomeye hari ikiguzi ku murongo wa 29 tugomba guheza ku murongo wa 29 hari ahantu nashinze iyi ntara umugore arakizwa mu gihe cy'iwacu hari kera arakizwa hanyuma arabatizwa mu mazi menshi umugabo atabishaka atabizi kiriya gihe hari amashengero angahe make cyane aya bita evangelique yayiwanyu murimwo n'ayandi menshi mubona ariko arakura mu buryo bunyarutse ntiyariho hari amashengero make cyane atarengane canke 5 mu gihugu cyose hanyuma akijijwe arabatizwa binyegeza umugabo ati yo bimenya yombuza kandi amujije sinoba nkibatijwe kuko noba ndenze kuco yambwiye abimenye ntubona ko pasteur yaje ngahashima Imana ati Imana yagira wewe uyo mugabo yashatse kugonga yaramugonze Imana iratabara mwanyumvise yaramugonze Imana iratabara
marayika w'Imana aramusunikira hakurya, ipine riramurengana kubera gukizwa. Uyu munsi gukizwa ni model, ni mode. Umukozi araza kubwira ngo narakijijwe, sengera ku ntanga, sengera muri gerizo kinini, sengera hehe. Umuntu wese, nta muntu agomba kumenya ubu amashengero atubereye ayadupfuka ukugabitanya kwacu n'ivyaha vyacu. Nagenda kubwira, niba ugomba kugenda neza, kugendana n'umwami, gukorana n'umwami, kumunezereza, uzohamwa. Uzohamwa ku kazi, bati sinyaha, uti sinsinya kubera iki, urakavamo. Uteka jewe ndakavemo. Oya Mana, nawe urabibona, mwami nawe urabibona, ntubibona? Nta kundi no bigenze. Huwa izina rya Yesu nturihesheje icubahiro, urasinya. Abantu bakubwire bati marshe hariya bimeze gutya, tumuhaye gutya, twongere ku gasurfactura, ikintu cyagura 5 ariko tugire 7, 8, 10. Ati sawa, ukemera kandi urakijijwe kugira ngo yarenga ko muze muyarye. Wase guhamwa ku bwa Kristo, wase kwemanga, wase gukena. Ariko aratubwiye ngo ntitwahamagariwe kumwizera gusa, ariko twahamagariwe no kubabazwa kubwiwe. Iyo ukoze ivyo wemeye kubabazwa. Abandi batwaye imodoka ntayufise, abandi bubatse amazu ntayufise, abandi bagizi bambaye za mpuzu ntazugize. Wemeye kubabazwa kubw'umwami, uravuga ngo mutima wanje himbara uhoraho Imana yawe, ukemera kubabazwa. Erega guhamwa si gukubitwa guswa kubw'izina rya Yesu. Guhamwa si guterwa mu muriro nkuko twabisomye aha mu isezerano rya kera. No, n'uyu munsi hamwa riracyariho, rifise iyindi forme, rifise ubundi buryo gihamwa. Yarabonye ko abo bata mu muriro bihana, abantu barihana bikamenyekana. Yarabonye kuntu bahamwa Satani akabona abantu barahindukiye. Ubu yaragize arahinduye strategy. Uyu munsi tubikora mu buzima busanzwe, ibintu mengo biroroshe, tukaranka guhababazwa ku bwa Kristo, tukanka kureka kurya inyama ku bwa Kristo, tukanka kureka kwambara baze ku bwa Kristo, tukanka kwemera kurya umukate usize cyangwa uyo munsi ukaburara ku bwa Kristo. Ariko yakubwiye ngo sinaguhamagariye kunyizera gusa, ariko naguhamagariye kugira ngo uwongere unababazwe ku bwanje. Cyo gituma nababwiye ngo aho nshitse aho bica bibiha, nshitse aho bica bibiha. Mugabo uko niko kuri kwa Bibiliya. Bati uyo mugore ufise sigwawe, ufise abandi, uyo mugabo uri kuraja ko sigwawe, afise mwenewe, uti no mureka kandi ari wa mpirasi, no mureka yarampaye imodoka, no mureka zompa promotion kanape, ziruzuye kandi twuzuye mu nzu y'Imana, twuzuye mu nzu z'Imana, turi mu mashengero atandukanye. Ariko twaranse kubabazwa ku bwa Kristo, twaranse kugaragaza Kristo twemeye. Ndagira ndakubwira, nta muntu yamugaragaje, nta muntu yemeye guhamwa, nta muntu yemeye gukubitwa, nta muntu yemeye guhomba ku bwa Kristo. Kristo atazamuye mu maso y'abantu, tuboneka turabahombe, mu maso y'abantu tuboneka duhomba, ariko ku Mana turabunguka, turabatunzi. Ngo muzoba muhiriwe nibabanka, nibabatuka, babahora izina ryanje, ngo munezerwe muhimbagwe, ngo kuko muri n'impera nini mu ijuru. Iyo mpera yo mu ijuru ntitukishaka, dushaka impera yo mu isi, dushaka ibyo turiraho. Umunsi w'ejo uzokwimenya, dushaka ibyo turiraho, tuzokwihana ngeze ku mviro.
abana muratirisha kugira ngo umenye ngo ntugaragaje Yesu. Nico gituma mubona ubutumwa bwiza butagifise imbaraga mu bantu, kuko twabutesheje agaciro. Turazaha twasohoka tugasana babandi, turazaha twasohoka tugakora nka babandi, mbere tukagira na affaire, tugahurira aho tunywera icyayi tukabipanga neza, bazi ngo ndakijijwe. Umva nkubwire, wanjyaryawe Mateyo 23 abwira abafarisayo, twabaye abafarisayo ba kino gihe ngo twahagaze mu muryango, twebwe ubwacu ntitwinjiye, n'abandi twababujije kwinjira. Twahagaze mu muryango kubera twanse kubabazwa kubw'umwami, twanse gukena kubw'umwami, twanse ijya mpuzu kubw'umwami, twanse ka kamverope kubw'umwami. Twaranse, turamutukisha, dutuma ivyiwe bitituka, za ngeso zacu tutagenze uko ubutumwa bwiza, bya bindi tutiganye. Ariko Imana idutabare. Umuntu yumvise iri jambo uyu munsi, utaje ya vamidi, wa vamidi yaramutegura umukate wa vamidi, donc avant 10 heures. Ubu naho yari yaguteguriye umukate uyu, Imana yabonye kari ukwiriye. Niba atabyo ufise, kumva urugero ugeragezwe. Ninde yababwiye ko muri Kristo Yesu atamageragezwa ariho? Ayabona gutya, atani icyaha wakoze, ufise kubaha Imana, ufise kuyoboka Imana, ufise kugenda uko Imana igomba. Ariko Imana ikareka, notre Dieu nous éprouve. Imana irareka ibintu bikaba kugira ngo irabe. Yaranditse Yakobo ngo muze munezerwe muhimbarwe, ngo nimwagwa mu bageragezwa bitari bimwe. Umviriza ndakubwire, uyu Paulo yandikira abi Filipi ababwira ngo ntimwahamagawe kumwizera gusa, ariko ngo mwahamagawe no kubazwa kubwiwe. Yari mu gasho, nako yarafungiwe i Roma, yarafungiwe i Roma, ariko ntiyagize isoni ukundi, ntiyabivuyemo. Imana ikurinde kubivamo. Amen. Imana ikurinde gutukisha izina ry'Imana. Imana yabwiye Abisirayeli ngo igituma yabaretse, ngo yanse ko izina ryiwe ritukishwa mu mahanga. Imana ikurinde gutukisha izina rya Yesu mu mahanga, kubw'ingeso zawe, kubw'ingeso zanje, kubwo wananiwe kumugaragaza. Umugabo umwe, ibyo si nkuru, ibi ndababwira n'ibintu ushobora kuwonyegerera kubwira nti naka n'umu engineer, yubakisha muri génie civile, yubakisha amazu. Umuntu ngaha aramuha marché, ayimuhaye aramwubakira. Murazi ko ari miliyoni n'imiliyoni, sivyo? 200 millions, 300 millions, 400 millions. Umwe wese yubaka uko mufuko wiwe ungana, sivyo? Aramwubakira n'umukizwa, aramwubakira inzu, arayinonosora igera irahera. Aramubwira ati nyakubahwa muntu w'Imana, inzu ngurabe, kuko ikonte yiwe n'amadolari. Murabona ko abantu baze bararubaka amazu atariho bari, siko bimeze. Idolari ya kuri marché noir akavunjisha. Aramwubakira inzu, ati amafaranga yasigaye ngaya. Ati no, ivyo birashoboka? Ego, amafaranga asigaye ngaya. Ati nukuri? Ati sawa, mpa nimero de konti. Ndetse ayo yari yamubwiye bavuganye, yamushiriye ko imiliyoni ntobaharurira. Kubera iki?
ubwizigirwa. Yesu arahemba, Yesu ahemba neza. Mubera umwizigirwa, niwagwa mu bikugaragaza. Ntuhemukire iryo zina rya Yesu. Ifeza n'izahabu ni ivyiwe, yaco wiyima ivyo vyiza yaguteguriye kuva kera. Emera mu mwizigirwa, nawe azokwirata ari mwijuru aho umukozi azoba ariko arasenga akeneye umwizigirwa, aza kubwira ngo ndafise umwana wanje w'umwizigirwa. Si waba umwizigirwa gusa, natwe aragomba ko tuba abizigirwa. Amen. Reka gutukisha Yesu. Ntiwamuhamagariwe, ntiyaguhamagaye ngo aguhe umukate gusa, ngo aguhe impuzu gusa. Bibiliya tubwira ngo, nagira unyumve neza, Bibiliya tubwira ngo ivyo kurya ni ivy'inda, kandi n'inda ni ivyo kurya, ariko ngo ivyo vyompi bizokugwaho. None ubona uzosigara niki uri imbere y'umwami? Wahemukishijwe n'inda, wamuhemukishijwe n'imyambaro, wamuhemukishijwe n'imodoka, wahemukishijwe na kijya na kiriya. Ko ivyo byose ari ivy'inda n'inda ari ivyo kurya, ari ivy'umubiri. Bega tuzorenguka niki imbere yayo? Yacuhemuka ku mwami. Emera ubabatswe, emera kigitaguhaye ikiguhaze. Amen. Ikitaguhaye ikiguhaze, wumva ugihaze. Yaco ugira inyota y'abandi bafise utazi iyo bakuye. Hariho umunsi byose ngo bizogaragazwa imbere y'amateka y'intebe ya Kristo. Yesu abahezagire, Yesu abagirire neza. Uremera kuzobabazwa, uremera kubabazwa, uremera kugeragezwa kubw'umwami. Umuntu avyumva, umuntu hari ico yumva yakosheje, umuntu ashaka inkomezi, ahaguruke dusenge, ahaguruke dusenge Imana. Kandi ntutebe, nta vyo kwinginga cyane, urahitamwe n'amahitamwo yawe. Nagenda kubwira ikintu kimwe, Imana isonera iwawe, Imana isonera iwawe. Ikintu kimwe Imana isonera ku mwana w'umuntu, c'est sa volonté, c'est son choix. Imana irasonera choix yawe, amahitamwo yawe. Ariko umenye ngo hari umunsi izoguhembera uguhitamwo kwawe. Pastori, egera hano usengera ishengero. Egera hano usengera aba. Imana itugiriye neza. Niba ijambo n'iryabinjiramo, umurongo wa 28, tuzokorera mu bumwe, kuko tuzoba tuzi uwo dukorera, tuzoba tuzi uwo dutinya, tuzoba tuzi. Niwageragezwa uzohagarara udatsinzwa. Imana ibahe umugisha.